mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. N'amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Uyu munsi wa kabiri abanyamerika barimo gutora perezida. Yemwe ab'inkwakuzi banarangije gutora bifashishije iposita cyangwa se amasanduku y'itora yabugenewe hirya no hino mu gihugu. Ikintu gikomeye twifuza nuko uza gutsinda hamwe n'uza gutsindwa muri aya matora ushobora gutanga ijambo rinywanisha abantu. Uwo ni Professor Lionel Remesha w'Umurundi wigisha muri kaminuza ya Alliance International University iri mu mujyi wa San Diego muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, avuga ku matora muri Amerika. Abarundi n'abanyarwanda b'abanyamerika nabo ntibatanzwe muri icyo gikorwa. Turaza kuganira na bamwe mu kanya. N'abagenzi bacu bagiye kuri Perezidansi y'Amerika ku biro by'itora muri leta Virginia na Maryland baraza kutubwira uko basanze byifashe. Amakuru yacu uyu munsi rero twayahariye amatora inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abanyamerika barahitamo uyu munsi kuwa kabiri uzabayobora muri iyi myaka 4 iri imbere hagati ya Perezida Donald Trump w'umurepublikani n'umudemokrate Joe Biden wahoze ari vice perezida. Fidel Niyongabo abafitiye inkuru. Abanyamerika miliyoni n'imiliyoni baratora uno munsi kuwa kabiri mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo guhitamwo ubuzobayobora mu kiringo c'imyaka 4 yimirije. Ibiro vy'amatora riruguruye mu bice nka vyose vyo mu buseruko bw'igihugu. Joe Biden araza kuja mu bisagara bibiri vyo muri leta ya Pennsylvania mbere yuko agaruka muri leta ya Delaware gushikiriza ijambo ku muhingamo w'uno munsi. Trump araza kugendera icicaro c'abajejwe kumufasha gusubira gutorwa hanze y'igisagara ca Washington imbere yuko agaruka mu biro vyiwe Maison Blanche. Araza gutanga kandi ikiganiro kuri programme yitwa Fox and Friends ya televiziyo Fox News. Abanyamerika barenga miliyoni 99 baramaze gutora, no kuvuga ibirenga 2/3 by'abagera ku miliyoni 139 batoye mu mwaka wa 2016. Benshi mu batoye imbere y'igihe bamenyesheje ko bashatse kwirinda imirongo miremire y'abatora uno munsi kuwa kabiri mu bibanza by'amatora. Ni mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa corona bibandanya kwiyongera mu gihugu. Ubufaransa bumenyesha ko abasirikare babwo bishe intagondwa za Kisilamu 50 muri Mali. Ibindi twumve mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Inteko z'Ubufaransa zigwanya intagondwa z'Abayisilamu mu karere ko muri Afrika mu burengero zishe intagondwa z'Abayisilamu zirenga 50 zifata abandi bane mu gikorwa ca gisirikare cabaye mu ndwi iheze. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubufaransa Florence Parly yatangaje ku munsi wa mbere mw'ijoro kw'inteko z'Ubufaransa mu karere zafashe kandi ibigwanisho n'ibindi bikoresho vyari mu minwe y'intagondwa z'Abayisilamu ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, uvuga ko vyerekana ko imigwi y'iterabwoba idashobora gukora ivyo yishakiye atankurikizi. Parly yagendeye umugwa mukuru wa Mali Bamako ku munsi wa mbere n'uno munsi kuwa kabiri. Yarabonanye n'uyoboye leta afata kibanza, yasabye ko haba amatora yisunze demokrasi mu buryo bwihuta bushoboka. Yamenyesheje kandi ko ubutegetsi buhari muri iki gihe bwatanze uwo muhango. Ubufaransa bufite inteko ibihumbi n'ibihumbi mu karere ko muri Afrika mu burengero zigenewe gufasha kugwanya imigwi y'intagondwa muri ako karere. Barakoze bagenzi bacu batugejeho aya makuru. Murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube, kuri radiyo yacu VOA no kuri interinete kuri wa3.radio.voa.com. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, Diane Nahazwe na Edi Rwema banyarukiye kuri bimwe mu biro by'amatora kureba uko ibintu byifashe. Reka tubaze Diane Nahazwe uko tubwira uko wabonye ibintu bimeze aho wanyuze muri Washington DC cyane cyane hafi ya Perezidansi y'Amerika. Ejo ni Mukankusi nivyo nkuko bivuze naciye muri imbere ya White House hari ingoro y'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika.
baba amenyesha amakuru baba abanyagihugu bari bahari nta n'umwe yemerewe kwegera nk'uko byari bihahoze ibizitiro byari bihari abahazi haregeranye n'ubushikiranganji bumwe aribwo bw'ubushikiranganji bw'ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwari bwazitiwe mu icungararo yaho hariho amabanki atandukanye aha ndavuga nka Chase hariho inzu zitandukanye zo gutumatumanako amakuru nka T-Mobile zose zari kwimbaho bariko barazishaka kwimbaho amarestaurant amazu yo kurirako bariko barashako imbaho zitandukanye navuganye n'umwe mu bafise amarestaurant ngaho onye muri iyo micungararo yahari ingoro mukuru w'igihugu ndamubaza ni kwereka iyo muriko murabikora aravuga bati nta wuzi ikiza gukurikira mu masaha ari imbere n'uburyo bwo kwicungira icuka cari kihari rero imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu hariho abo nokwita ko bariko bariyerekana kuko bari bafite ivyapa bitandukanye birimwo ubutumwa burimwo nk'ubwibutsa bati Black Mothers Live ubuzima bw'abirabure ni ngombwa ko bukingirwa n'iki abandi bakaza bavuga bati turakeneye impinduka aho hari imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu hariho n'abariko bararirimba batera indirimbo mu nyuma rero ngira ngo nahamaze nk'amasaha abiri polisi yavuye iza iracungera bikomeye ku buryo kugira ngo nk'abariko bariyunguruza bafata imodoka rusange byari bigoye ko umuntu agusanga aho uri barinda kwegera inyuma cane kuko bazibiye amabarabara atari make nuko byari byifashe muri rusange Washington DC ariko nongeye ko ejo ni nk'abahazi barazi neza yuko ari igisagara kigenderwa cane nta modoka nyinshi zari zihari nta ngenzi nyinshi wahabona nubwo hari ingingo z'ingenzi zorohereza ingenzi zari zafashwe aha ndavuga nk'abiyunguruza cane bakoresheje uburyo buzwi nka Uber na Lyft ibiciro byari byagabanuwe cyane rwose kandi ugomba ifatira babikubwira ati birabagabanuwe kugira ngo ushobore kuja gutora nuko byari byifashe Washington DC ndavuye nace gato Chinatown ni gisagara nk'abari mu Rwanda bo kwita nko kwa Rubangura bari mu Burundi bakahita muri de la mission hari ibikorwa byinshi bitandukanye ivyo bikorwa wabona ko byagabanutse ugeranije n'iminsi itandukanye hanyuma se urebye aho ngaho wanyuze wabonaga nk'abantu bambaye nk'udupfukamunwa bashyiraga intera hagati yabo uko byari bihagaze ni gute ego ejeni bari bafise udufukamunwa bari bafise mu mabarabara babona ko bafite udupfukamunwa ariko nk'abo bari imbere ya White House bo urumva ko bariko baravuza n'uturirimbo bisigura ko bari batandukanye rwose bari bafite indirimbo bariko baravuza biyumviriza ariko indirimbo nziza ziha ubutumwa no kwita ngo Donald Trump perezida Donald Trump yuko bashaka impinduka nuko byari bimeze uvuze ko wageze aho hafi ya perezidansi y'Amerika ukajya na Chinatown ahandi naho wazengurutse naho aho hafi mu murwa mukuru wa Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye no muri Leta Virginia aho wasanze bitandukanye gute ejo ni neza na neza ubundi imbere y'ibiro by'itorera Arlington hari muri Leta Virginia ndabona abantu bariko baraza ahanini bagizwe n'abari mu zabukuru baratandukanye ntibegeranye cyane bari kubinjira barabaha udupapuro mu kanya ngira ngo ndahava ndabivyanditsemo kuri utwo dupapuro hariho abantu rero ku ruhande rwanje ndabona nk'abandi berekana ko bashigikiye by'ukuri Joe Biden hariho n'abandi bambaye berekana ko bashigikiye Donald Trump itandukanirizo rihari nuko si benshi nk'ingene bari Washington DC ku murwa mukuru kandi na bya bicapo nakubwira biriko amajambo asa nk'uko baba bariko bariyerekana vyo ngahandi imbere y'itorero rya Arlington ibiro by'itorero rya Arlington muri Virginia nta bihari urakoze Diane Nahazwe inshuti mudukurikiye nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mugenzi wacu Edi Rwema nawe ari muri Leta ya Maryland aho yakurikiye ibikorwa by'amatora Edi byifashe gute ubu urahagana hehe hari mukati urakoze cyane Jenny ubu ndi mu gace kitwa Columbia ni hafi mu birometero nka 30 uvuye mu mujyi mukuru wa Washington aho igikorwa cyo gutora gikomeje maze gusura amafasi y'itora agera kuri 5 hose ikigaragara nuko abantu barimo gutora mu mahoro no mwituze ibyo twari dusanze tumenyereye ko haba hari imirongo miremire ikigaragara ubu ngubu iyo mirongo ntayo ihari abantu baraza bagatora bagahita bataha ntabwo bibafata iminota irenga 10 cyangwa 15
baravuga ko ari impamvu kizaba zituma noneho imirongo itabaye miremire. Impamvu nyamukuru ni icyorezo cya virusi ya korona. Iki cyorezo kuba kibaye za leta zitandukanye zashyizeho ingamba zo korohereza abaturage gutora kare. Icyo nakubwira ni uko kugeza ubu ngubu imibare dufite igaragaza ko abantu hafi 1,100,000 bamaze gutora. Ibyo rero bikaba ngira ngo ari byo bituma imirongo ari migufi, ariko nanone ntangira mu gitondo bari bakeya, ariko uko umunsi ugenda wicuma ni nako umubare w'abaza gutora nawo ukomeza wiyongera. Urabona bagenda barushaho kugenda baza cyangwa se bagenda bagabanuka? Barushaho kugenda baza kurusha uko byari bimeze ubwo natangiraga gukora mu gitondo cya kare. Ibyerekeranye no kwirinda virusi ya korona byo bihagaze gute? Urabona babyubahiriza? Barabyiubahiriza cyane. Abantu bose binjira mu biro by'itora, ikintu cya mbere basabwa ni uko baba bambaye agapfukamunwa. Bari ku murongo ni ukugerageza bagahana intera kugira ngo ntihagire ushobora kwanduza undi cyangwa se abe yakwandura icyorezo cya virusi ya korona. Bose urabibona ko barimo gukurikiza ingamba bagiye bagirwa n'abashinzwe inzego z'ubuzima hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikindi ubona kidasanzwe watubwira mbere yuko tukurekura? Ikintu kidasanzwe wenda umuntu yavuga ni uko nk'uko nari mbivuze abantu hafi 1,100,000 bamaze gutora. Ibyo imwe mu mpungenge zirimo kugaragazwa ni uko bishobora gutuma tutamenya umukandida watsinze amatora uyu munsi, nubwo bamwe bavuga ko bishobora ko aza kumenyekana, ariko kubera ko zimwe muri za leta ziravuga ko ziza gutangira kubarura ayo majwi ari uko ibiro by'amatora hose byafunze, abantu bagakeka ko bishobora gutuma tutamenya ishusho nyayo y'umuntu uza kuba watsinze, nk'uko dusanzwe tubimenyereye ko mu ijoro ry'itora abanyamerika benshi baraba bamenye umukandida watsinze, ndetse uwo mukandida akageza n'ijambo ku banyamerika. Edi Rwema, ndagushimiye. Urakoze. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu byibanze ku matora yo muri Amerika uyu munsi birakomeje. Kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Frederic Nkurikije yaganiriye na Komode Ndoriyobija uba muri leta ya Michigan, atangira avuga icyatumye atora kare. Jewe narangije gutora, natoye kare kubera corona, kubera haba hari abantu benshi cyane, umurongo aba ari munini, bijya bavuga ngo imetero 6 hagati y'abantu ntizoroshe gukurikiza. Twese turatinya kwanduza imiryango yacu, kwanduza abana bacu, turabitinya. Hanyuma ndatoye kare, ariko apwe haheze nk'iminsi 3-4 barantelefona bambwira yuko signature nasinye ku rupapuro rw'itora na signature kuri karangamuntu yanje ngo hariho utuntu tudahuye, ko donc iyo bulletin de vote izociba imfa. None mwaronse akanya ko gusubira gutora? Ego, bantelefona inshuro 2, hanyuma ndonse akanya narasubiyeyo ndabereka karangamuntu yanje, baca baragenda barambwira ati voilà signature dufise ni yatariki yo wasinye, hariho akantu tubona bidahuye neza. Baca barabihindurira ubwo nyene, baca bamihindi bulletin de vote, byatwaye iminota 3-4 birarangiye, bati nico twashaka nta kindi. Aho mu ntara ya Michigan ni intara ikomeye muri aya matora yo mu 2020 muri Amerika, murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ico barindiriye muri aya matora ku mpande zose, abarepublika n'abademokrate? Ku mpande zose abarepublika ni Michigan ni intara batamenya umuntu ayitsinda. Igihe kimwe abarepublika barayitsinda, ikindi gihe abademokrate bakayitsinda. Ubu rero abarepublika bari nyuma ya Trump bikomeye cyane, abademokrate nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka. Trump bafise ivyo batakunze kuri we, donc ni imwe mu ntara bayita battleground cyangwa swing state. Utsinze Michigan uba ufise amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu ca Amerika. Nk'uko mu bivuze cyane, amatora yo mu 2020 n'amatora adasanzwe muri Leta Zunze za Amerika, eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare, ari sinzi
n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora muri uyu mwaka ni amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine perezida Trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe cyane cyane abantu b'inkewa abantu baba mu bindi bihugu cyane cyane abantu n'iki kiza ca corona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa Michigan na perezida Trump ibintu bya racism yariyongereye gusumba hariho rero abantu bavuga bati Amerika si ituzi hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko ubu ariko arakwiragizwa nk'aho umenga ni bisanzwe nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye bafite ibikoho bafite amajire antibare bagenda ku biro by'intara bakamenasa guverineri nibwo bwa mbere twumvise ko hari mirise zifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bavuga bati none igisi y'Amerika tuzi ati igisi y'Amerika yagwanye intambara y'isi yose ishaka demokarasi ishaka liberite ishaka we ati ibintu bigomba guhinduka Michigan rero cyane cyane ivyo bintu bya rasisme by'amamirisi afite inkoho birakomeye rwose birakomeye ni mu ma eta avuga yuko ivyo bintu bikomeye cyane ishaka rero yuko ibintu bihinduka rirahari biraboneka uyu munsi nk'uko itariki 3 ukwezi kwa 11 niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ariko araba kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe naho amajwi nka yose abatarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda aharurwa mu ntara uyu mwaka siko bishobora kugenda abanyagihugu muri iyo ntara yanyu ya Michigan biteze iki kuri uyu munsi ku munsi wa kabiri nko mw'ijoro turiteze uwo ari wese ashobora gutsinda ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa begeranye cyane ikindi naco muri 2016 de sondaje zerekana yuko abademokrate baza gutsinda Michigan ariko siko byagenze c'est vrai ka difference kabaye gatoya ariko ku munota wa nyuma zarahindutse abarepublicain Michigan barayitsinda donc n'ubu abademokrate barizeye kandi bafite ubwoba n'abarepublicain barizeye kandi bafite ubwoba nta amahirwe nta turindire uko biza kugenda ingome reka turindire kandi ndagushimiye cyane rwose Commode Ndoriyobija ku kanya wate kugira ngo umugane n'iradiyo ijwi ry'Amerika kuri aya matora adasanzwe yo muri leta z'ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2020 murakoze cyane Frederic Nkundikije yanaganiriye na Emmanuel Giraneza uwo muri leta ya Pennsylvania. Ega Emmanuel Giraneza mwebwe uyu munsi mwatoye cyane. Jewe natoye mu minsi iheze nakoresheje ikete ako narinzi ko ntazabona umwanya wo kujya gutora kandi ko dutuye muri uyu mujyi usanga abantu benshi bajya gutora ugasanga uri ku murongo maze amasaha menshi bikagora umuntu kubandanya umunsi wose. Mbega abanyagihugu b'Abanyamerika muri ko muratora mubona ayo matora abanyamerika bayitavye gute? Urabona abanyamerika cyane cyane nko muri uyu mujyi bagitabiriye cyane kubera yuko urumva perezida ubu ngubu nyine ntakunda Pennsylvania ntakunda umujyi wa Philadelphia umva nabo rero bahita babona motivation yo kujya gutora mwereke yuko bamwongereje aho ni muri ico gisagara muri rusange mu ntara yose abanyagihugu nabo bifashe gute? Bifashe neza uraje mba muri ville ariko ngakorera hanze muri ville umva abanyamerika bose tuyaga usanga buri wese afite idea yiwe cyane cyane no hanze yo muri ville usanga bashaka yuko President Trump abandanye ariko mu mujyi ugasanga barashaka undi mu perezida barashaka Biden. Muri aya matora nyene ari amatora adasanzwe mu mwaka wa 2020 aho tumaze kubona ko
abantu batoye muri ubwo buryo mwakoresheje cyane bashoboye kuja ku bibanza bike bike byari byuguruye batoye ari abantu benshi cyane rwose imbere yo kuri uyu munsi ku bwanyu ikintu cyatumye abantu batora hakiri kare n'ikihe abenshi usanga bari gutora kuko bashaka yuko ibintu bihinduka mu bantu batwaye iki gihugu barashaka ko ibintu bihinduka cyane cyane bivanye n'uko hari amacakubiri y'abanwari usanga abapolisi barashe abanwari ugasanga rero abagenzi abantu benshi barashaka ko ibyo bintu bihinduka nicyo cyane cyane kiri gutuma abantu benshi bajya gutora barashaka ko byahinduka ibyo bintu mwiteze iki uyu munsi muribaza ko ibiharuro byose bishobora kuba byamaze gushika bagatangaza amajwi canke Pennsylvania sinzi ko bizokunda yuko bashobora kunomba ivyo biharuro uwo munsi nyene kubera yuko hariho abantu batoye bakoresheje amakete kandi ugasanga ku mategeko ya Pennsylvania bavuze yuko amakete azoshika nyuma ya 2:00 z'ijoro batazayabara bazashira ku ruhande niba utsinze Pennsylvania atsinze n'ibiharuro bikeya agasanga n'amakete ari ku ruhande barashaka ko yuko Supreme Court yangaha izodesida niyo ayo makete bashobora kuyabara urumva rero ko iyi state ni state niyo sinzi mu kirundi ko babivuga swing state ni ukuvuga yuko ifise abanyagihugu bashigikiye Republican n'abanyagihugu bashigikiye Democratic urumva biri divise muri bake mu kurangiza ikiganiro niho mwibaza ko amatora yo mu mwaka y'umukuru w'igihugu cyane cyane abagenda gute biragoye kumenya uko bizogenda kubera cyane cyane njyewe noma niyumvira amatora yabaye muri 2016 ko bari bakomeza kuraba amakuru kareba n'ibiharuro bakavuga ati kirazotsinda ari imbere ukibaza yuko ariko bizogenda ariko siko byagenze urumva rero n'ubu ngubu njyewe iyo unyeretse ibiharuro ntacyo bimbariye ndarindira uwo munsi nyene ndebe uko bizogenda. Emmanuel Giraneza urakoze cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Urakoze Frederic Nkundikije. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 991. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Abanyamerika barenga miliyoni 99 bamaze gutora. Ni ukuvuga abarenga 2/3 by'abagera kuri miliyoni 139 batoye mu mwaka wa 2016. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Profeseri Lionel Remesha, umurundi wigisha muri kaminuza ya Alliance International University mu mujyi wa San Diego muri leta ya California inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atangira avuga icyo umubare munini w'abamaze gutora ushobora kuvuza. Ivyo bitigiri vy'abaja gutora ni vyinshi kandi ni vyiza cyane ko abantu baja gutora cane muri demokarasi. Ico ni ikintu aba ari ikintu ciza cyane iyo ubonye abantu benshi bashoboye kubahimiriza bakagenda gutora abazobayobora. Mwitegereje ibibazo abanyamerika biteze ko abakandida bombi ko ari babiri botorera inyishu mu byo batuma bahitamwo uwo babona ko yo bafise ivyumviro vyiza. Ivyumviro nyamukuru mubone ibibazo nyamukuru biraje ishinga abanyamerika nibi. Ibibazo nyamukuru cyane cyane hariho ikibazo kiriho kirabaho ubu ca COVID-19. Ico ni ikibazo gikomeye cyane hamwe n'ikibazo cyo kuzamura ubutunzi. Urabona mu bihugu vyinshi ubu
barasubiye kugara haba muri Europe urumva no ngaha ibitigiri bisa n'ibiriko biraduga vya covid birashobora gusubira bikongereza ingaruka mbi ku gisate c'ubutunzi urumva abaje gutora barifuza kuraba ukungene uwo bazotora yofasha kuzamura igihugu mu cancana muri ico gisate c'ubutunzi. Aya n'amatora ariko akurikiranwa cyane si gusa muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu no hanze y'igihugu haba i Buraya uturere twose Aziya eka na Afrika. Nikihe ayo makungu yiteze kuzotorwa muri aya matora nikihe biteze kuvyerekeye imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'utwo tundi turere tw'isi? Amerika ni igihugu kinini cyane kandi ni igihugu gikomeye cyane ku isi. Ibihugu byinshi rero birakurikirana amatora yo muri Amerika kugira bamenye imigambi ishobora kuzoshirwa imbere hanyuma barabe ukungene bashobora kubandanya bakorana na Amerika. Ariko iciza nuko uravye no muri kahise imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yamye ikomeye kandi izoguma ikomeye naho amatora aheze imigambi y'iterambere imigambi yo gufashanya n'ibindi bihugu irabandanya itera imbere nk'umuzinga. Tugarutse ngaha muri Amerika bavuga ko y'amatora abaye mu gihe abitegereza ibintu benshi bavuga ko igihugu ciciyemwe ibice mu buryo bitari bwaboneke kumbure mu bihe by'imbere yaho. Nikihe mubona umukandida azoba yatsinze amatora yoshobora gukora kugira asubize hamwe abanyamerika nguko bivugwa nabo bitegereza ibintu? Egume icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ego aya matora nk'uko bivuze hariho abantu benshi barahimirije abantu benshi kuja gutora ariko urumva muri demokarasi benshi baritoza ariko hatsinda umwe. Ikintu gikomeye twifuza ni uko uwuza gutsinda hamwe n'uwuza gutsindwa muri aya matora bashobora gutanga ijambo rinywanisha abantu bakabona yuko nk'uko byabaye mu myaka iheze mu yandi matora bakanywanisha abanyagihugu amatora aheze ubuzima bukabandanya. Muri make mu kurangiza by'umwihariko ku vyerekeye akarere ka Afrika niki akarere ka Afrika kiteze kuzoba yatsinze aya matora ku bijanye n'imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Afrika? Mu karere ka Afrika Amerika ihakora imigambi myinshi cyane rwose. Afrika rero ndibaza yuko barifuza yuko iyo migambi ihari muri Afrika ikomeye nko mu bisate magara y'abantu mu bisate by'ubutunzi. Nk'ubu hariho umugambi wari waratowe mu mwaka w'2018 wa Prosper Africa uhimiriza amakompanyi yo ngaha muri Amerika kugenda gukorera muri Afrika. Nk'uyu mugambi muri Afrika barifuza cyane ko bandanya kuko urafasha kuzamura ubutunzi nabone ubutunzi bwashikiriwe n'izi ngorane za COVID-19. Urumva habaye amakompanyi aja gufasha iyo migenderanire byofasha kuduza ubutunzi bwa Afrika nabone. Turagushimiye. Ni Professor Lionel Remesha yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu. Bariko turavuga ku vyerekeye amatora y'uno munsi wa kabiri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze cyane Fidel. Bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Nshuti muduteze amatwi ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya Amerika. Ndashimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona, n'abagiye hanze kureba uko ibikorwa by'amatora birimo kugenda. Ibi biganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose n'ubuzima buzira umuze, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona.